Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Umwana rero tubashikiriza amakuru ariko aravugwa hirya no hino, amakuru yerekeye igihugu cacu. Ahandi rero tugenda mu ntara zitandukanye zigize Uburundi, ariko nta mu gisagara ca Bujumbura tukaba twazungurutse twatoreje amakuru atandukanye ariko aravugwa hano mu gisagara cacu ca Bujumbura. Aho twaciye rero twavuganye na benshi batari bake bavuga rumwe n'umugabo uri ku butegetsi CNDD-FDD, abari muri uwo mugabo nyene CNDD-FDD bose twagenda turaganira ku bijanye n'ivyerekanye n'amatora twimirije mu kwezi kwa gatandatu, ariko tukavugana nuko imyiteguro iriko iragenda muri ayo matora twimirije. Bamwe n'abandi rero babivuga ko ugutandukanye, bamwe bakavuga bati turiko turahohoterwa, turiko turakumirwa muri ayo matora. Abandi nabo bakavuga bati imyiteguro natwe turayirembeje, dusigaje kuja kuri iyo tariki nyene y'amatora, ubundi imyiteguro twayirangije. Ivyo vy'amatora rero sivyo vyonyene gusa tubafitiye, turaja kubabwira n'iyicwa ry'abasirikare bari hariya muri Congo bagiye gufasha kugarukana umutekano hariya muri Congo. Turababwira uko biriko biragenda, ariko makuru sayo gusa. Tubabwire n'ijambo rya Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cacu c'Uburundi, aravuga ati umwanya bantoreye umukuru w'igihugu iyo babanza kumbaza imbere y'igihe ntibari kuntora, ahubwo nayo kwigira kurima ngakoresha isuka niho hari inyungu nini cyane gusumba iyo ndiko ndaronka ku mwanya ndimwo w'umukuru w'igihugu. Akavuga rero ati yaba ndi umurimyi ubu munsi mba n'umuntu akomeye cyane hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Iyo byose rero turaje tubigaruke ko mu makuru yose, mugume hafi y'ishane yacu ya YouTube, turaje kubabwira amakuru sayo gusa, turababwira n'ayandi atandukanye. Jewe mwamaze kumva ko ari jewe Salvatore nkuko musanzwe mubimenyereye, ariko sindi jenyene ndi kumwe na mugenzi wanje Jean Pierre. Jean Pierre ndakuramukije ndaguha n'ikaze muri studio Isi TV. Urakoze cyane, nanje ndakuramukije n'abariko baratwumviriza bose abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, eka nabe mu bihugu duhana imbibe, tutibagiye n'abari ku mugabane wa Buraya. Turazi ko badukurikirana cyane, nabo tukaba turaramukije tubaha n'ikaze mu makuru tugiye tubashikiriza. Murakoze cyane kwa mwitabiriye kino kiganiro tubashikiriza abadukurikirana ku channel yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ndabararikiye ko buraba ahari sabone bashire ko sabone bemeze ko bari nakazogera naho nyene bemeze ko kugira amakuru bandanye bayaronka gatanu kuri gatanu, amakuru ataraja ko ivumbi, amakuru aba akiri mashasha. Ariko rero tudatevye, reka tuje ku nkuru imwe nkuko twababwiye mu ncamake. Tubabwiye rero ivyerekanye n'amatora hari mu gihugu cacu c'Uburundi. Abenshi twage turavugana rero hirya no hino, bakaba batubwiye yuko amatora bariko barayitegurira mu buryo ubu canke buriya, ariko rero bakaba batavyumva kumwe. Mu mugambo CNDD-FDD bavuga bati imyiteguro ni yose, basigaje umunsi w'itariki gusa kuzindukira mu kazu k'amatora bagatora ikiri ku mutima. Ariko mu batavuga na CNDD-FDD, amugambwe itandukanye rero bakavuga ko bariko barahohoterwa. Aho rero bati imyiteguro iri kwigenda nabi cane, bati kandi rero bibaye nabi hakiri mu ntango, nihagera mu matora hoho bazokwitwa banafungwe. Narigere muri kino gihe kwafungwa abatari bake. Bwana Jean Pierre, kubona amatora ko aregereza, itariki yageze ukwezi kwa gatandatu, hasigaye mu kwezi kwa gatanu ko nyine kwinjiramwo nako nyine abantu benshi bavuga ati amatora arageze. Ariko abanywanyi batari bake bagatogwasa n'indi migambo yindi munani bariko barafungwa bazira ubusa, bazira kuba atari umugabo CNDD-FDD. Ubona ayo matora koko tugiye kuyinjiramwo abantu imitima idatekanye, tuzorajamwo neza dutuje. Nk'uko uriko urabivuga, abantu ntibazoja mu matora imitima yabituje, kuko kuva kare amatora akivugwa urazi ko abantu benshi bagumye basemera bavuga ati ibi bintu ntibiriko biragenda neza kandi vyatanguye gupfa mwiyandikwa. Rero iyo ibintu bipfuye mu ntango ntivyo bimera neza iyo bigeze gushirwa mu ngiro. Rero kuba bariko barafata abanywanyi batavuga rumwe na CNDD-FDD, urazi benshi bariko barapfungwa, abandi batega ubwoba, bamwe barahunze, abandi ubu bariko barapfungwa bazira ubusa. Bumva ko amatora ata kintu kizovamwo, kandi vyavuzwe kuva kera, kuko ubona ko ari umugambwe umwe ku butegetsi wonyene wa CNDD-FDD ari wo wakinye inkinamico ugategura amatora atari. Kuko abantu bagumye basaba ati yamara nta matora yotegurwa harimwo abantu barahunze igihugu, hariho abandi bantu bapfungiwe ubusa, abandi barara ntiguca. Rero urumva ko ata matora turiko twinjiramo. Urumva hirya no hino abantu bariko barafatwa, abandi bariko barangazwa, abandi bariko baricwa. Urumva ko amatora ata kintu kinini abarundi bayitezemo, kandi batangiye kubivuga hakiri kare ko aya matora y'umugambwe umwe ya CNDD-FDD. Urabona ko hirya no hino bariko baratera ubwoba abantu ubutazoja gutora, batangiye kubatera ubwoba mu kwandikwa,
bavuga ati umuntu wese atiyandikishije ntazoja mw'isoko, ntazoja kwa muganga, ntazovoma, ntazoronka isukari. Ubu naho batanguye kubategura ati umuntu wese atazotora CNDD-FDD azomenye iyo aja. Abo bariko barabivuga abaseneri nabo bavuga ati ivyo bintu twebwe ntavyo tuzokora, n'amatora ntayo tuzojamwo. Urabona ko batanguye gufatwa bagapfungwa. Rero ntaco biteze mu matora, amatora nayo CNDD-FDD yo yaramaze kumenya umukenyuro wabo nkuko bavuga ati kenyura, barakenyuye. Nta kindi kintu twavuga ko abanyagihugu bazoja mu matora bagiye gutora, naho botora iyindi migambwe niyo yokwemererwa, CNDD-FDD yaramaze kwiba amatora, yaramaze kwiba amajwi n'izotsinda. Rero nta kintu na kimwe twokwitega mu matora, ahubwo nibakine iyo nkinamico yabo hanyuma bagire ivyo bashaka. Iciza nuko n'uwo ngira boshira imbere wumvise uko babivuze mu ntangamara yavuze ati jewe barangoye nibaza ko atazoza kwitoza kuko urabona n'ivya mbere ko bamugoye. Ariko uko umaze kubivuga nyene CNDD-FDD iravuga iti amatora amaze kuyitegurira hirya no hino, ariko ugiye kuraba muri rusange urumva inama z'abatavuga rumwe na CNDD-FDD ngo abapolisi baraza bambaye civile bakaja muri izo nama, ariko bikarangira abagirije iyo nama bagiye gufungwa. Dufise amakuru atandukanye yavuye hariya mu ntara za Makamba na Kirundo n'ahandi batandukanye twumva ngo abantu bariko bafungwa ngo nuko bagiye mu manama y'umugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD. Mbega none kuburagizwa kuvugira izo nama kandi ariho abanywanyi bava bakumva imigabo n'imigambi y'umugambwe, kumva bataja kumva ico iyo migambwe nayo igona, umva hariwoja kutora atazi ico atora, kuko n'umugambwe umwe uri kuriyamamaza uri kwagisha amanama hirya no hino hatandukanye. Iyo migambwe yumva yokura gute ata manama igirisha, atamenya ibivugwa muri uwo mugambwe? Umva nkuko bavuze ati bazotwara imyaka 500 n'indi 500 bayiyongeze, imvuga atari iyo ngiro nyene. Igituma aje gutera ubwoba abantu batavuga rumwe n'imigambi na CNDD-FDD sikindi nuko babona ata kintu yamariye abarundi. Bavuga ati hamwe abarundi bokwiyegeranya nkuko bariko bariyegeranya mu yindi migambwe bohava batatogwa. Rero ati reka tubatera ubwoba ntibumve imigabo n'imigambi, bababurizemo bareke kuja kubwira abanywanyi babo imigabo n'imigambi. Ati hamwe babibabwira basanzwe bafise agashavu abanyagihugu, urazi ko ishavu riniga mu banyagihugu babo no muri abo ba CNDD-FDD nyene. Izo mbonerakure nabo ishavu riraniga kuko barashonje bararushe, ubu nta gitoro bafise, nta kintu na kimwe, nta cepfo ca ruguru uriko urarabaho igihugu kigeze aho umwe ashaka. Baravuga ati Imana yodufasha intwaro ikagenda bokwiruhuza. Rero nta kindi kintu kiriko kiratuma baburagiza iyo migambwe yindi, nta kindi gituma bariko barafata abanywanyi b'imigambwe yindi, nta kindi gituma babuza iyindi migambwe ko yogirisha inama abanyagihugu, ko yobwira imigabo n'imigambi abanyagihugu atari ubwoba bwa CNDD-FDD. Bavuga ati ntibamenye ibiriko abarundi bagume mu mwiza, ntibagire iki kintu na kimwe bamenye. None ko bababujije kumviriza amakuru hirya no hino, batamenye ikiriko kiravugwa, abantu banyuruzwa ntibimenyekane, ugasanga n'ababimenye ntaco babivuze. Rero nta kindi kintu bariko barabikorera, ni ubwoba. Bavuga ati tubagumize mu mwiza, ntihagire umuntu n'umwe azomenya ikiriko kiravugwa. N'abo bandi bitwa ngo bariko bariyamamaza nabo tubaburagize, ntihagire imigabo n'imigambi. Nubwo nta kindi kintu bariko kirabitera, kuko urabona ko ata kintu na kimwe bamariye abarundi, nta kintu na kimwe bakoreye igihugu kuva bagiye ku butegetsi, atari ukugisahura, atari ukwangaza abanyagihugu, atari ukwica abarundi no gutabagura igihugu. Banka ko abarundi bokwikuraho iyo ntwaro ya CNDD-FDD hamwe bagiye hamwe bakababwira imigabo n'imigambi y'indi migambwe, kuko barazi ko batosubira gutora CNDD-FDD. Rero nta kindi bariko barabibwirira, ni ukubabuzagiza nyene kugira CNDD-FDD ariyo izokenyura uko yabiteguye ikiba ayo matora, ata abandi bantu bavuga ngo bahiganye nabo. Ni inkinamico nkuko twabivuze. Mbega ko twumva ko n'abarongoye amatora nyene baba muri seni, muri sepi na sesi, twumva ko abarongoye izo nzego nyene ahenshi bashizemwo abavoka bashobora gukomoka muri CNDD-FDD hari baharongoye. Ko amatora yarangiye kera, gufata umuntu arongoye seni ugafata abarongoye sepi bagashiraho abarongoye abavuye mu mugambwe umwe nyene wa CNDD-FDD. Mva ko amatora aba yateguwe kera yarangiye, igisigaye n'amasanduku usanga harimwo amakarata, ari guzana amasanduku baharura ayo bateguye kera, ariko yatowe uwo munsi ntibanayegekana, ntibayagaragaze. Byaraheze nk'uko uriko urabivuga, amatora yaramaze kwibwa. Nuko ngira ngo bagomba kuheza ibwirizwa nyene, n'ahandi nabo bavuga ngo bariko barahiganwa na CNDD-FDD. Iyo babandi basesagura ayo mafaranga yabo bakahagarika bakavuga ati nimugende nkuko mwabiteguye mubikore, n'ahandi hoho ni uguha amaso abarundi. Ahubwo bazi ko bagumye
abantu benshi babisaba bavuga ati ntihari bwagere ko amatora aba ahubwo nibamanze bagarukane icizere mu banyagihugu bagarukane ituze mu banyagihugu abanyagihugu ntibaje gutora barara ntibuce ntibaje gutora bamwe bariko barapfungwa abandi bariko barangazwa abandi bariko baratorwa ibiziga iyo baba bari bakeneye igihugu ciza bavuga ati twebwe nk'uko bavuga ngo ni ba sebarundi bari gutunganya amatora adakumira abanyepolitike bahunze bose abanyagihugu bose bahunze bakaza mu gihugu c'Uburundi bakaza bagategura rero amatora abantu bose ata mpunzi y'umurundi kivugwa hanze y'igihugu ikiri hanze y'igihugu ata munyepolitike ari hanze y'igihugu bose bakaza tugafashanya kubaka igihugu hanyuma bagategura amatora umwe wese akavuga imigabo n'imigambi uwo abanyagihugu bishimiye akaba aribo batora kandi bikiri nk'ivyo bariko barakiniye nk'inamico nibaza ko nabo bariko barabashigikira bavuga ngo bagiye mu mahiganwa nabo usanga ari bamwe bakora mu kwaha kwa CNDD-FDD nyine kugira bakoma amaso amakungu ko hari indi migambo bariko baragira amatora CNDD-FDD yarahejeje kuyiba wumvise mu makomine atandukanye mu mazone atandukanye no mu ntara zitandukanye hari imbonakure zateguwe zizoba ziri ku mabiro de vote yose baraba umuntu atatoye CNDD-FDD ku buryo bazoca bavuga ati bamucisha ku buhombo ivyo birazwi byarateguwe izo mbonakure zaramaze gutegurwa zarahawe ibigwanisho ivyo hasigaye ko baca kureba rero umunyagihugu nawe mutoya abizi azogenda avuga acungura agatwe nyene atoriye CNDD-FDD ariko nawe ntayitora ngo nuko ayikunda n'ubwa bwoba baba muri CNDD-FDD muri kumaganira n'imbonakure zakubwira canke umuntu abakenyera rugamba canke avuga ati twebwe twikorera urusyo tutazi igihe ruzotuvira ati rwose CNDD-FDD twasanze ari urusyo twikoreye kw'izosi rero ibyo byose nibaza ko iyi nkinamico bariteguye nabo babona ko ata kintu na kimwe kizobaviramo rero nibaza ko abanyagihugu bonyene ari bakwiye gushinga inguvu hamwe n'ayo matora ntibayitabeje niko nobivuga n'ahandi bakitaba amatora CNDD-FDD zizoguma bagashinga inguvu hamwe nk'uko bivuze rero uravuga uti amatora yakwiye kuba abarundi bacuditse bagiye hamwe bose imigambwe atagwanko hagati y'imigambwe ahubwo higanwa mu matora nyene vya politike impunzi ziri hanze y'igihugu zigahunguka abanyepolitike bagatahuka ariko baravuga bati muri leta ya CNDD-FDD akavuga iti abantu bose nibaze babanze bahanwe bashikirwe ubutungane bahanirwe ivyo bakoze abanyepolitike bahunze baze basigure impamvu barahunze baheze bahanirwe ivyo bagiye bahunga kuko benshi bafise imitahe yo kubahagarika ariko rero bo nabo bakaba batabikozwa batavyerekwa bati n'abari mu gihugu basigaye mu gihugu nabo nyene baragowe uyu munsi ntibagiye bashira nabo bamira benshi bigora bakubitwa bafungwa basabwa utwabo nabo nyene nibaze bahizwe umutekano wari mu gihugu ariko imbere yuko natwe duheza ngo tugatahuka nivyo bavuga abahunze igihugu abanyepolitike batandukanye ariko turetse urwanko ruri mu migambo utavuga rimwe na CNDD-FDD ko twumva no hagati muri CNDD-FDD hagati muri bo nyene hari urwanko rwimbitse ukumva amarozi hirya no hino ariko ararogana ukumva nta utembera uwundi ngo amuha amazi ngo agenda yitwariye amazi ibyo bintu byo hagati y'umugambo CNDD-FDD ubwo rwanko ruva kuki kandi basangiye ubutegetsi umugambi uri ku butegetsi umugambwe uguwe neza nyine hagati mu gihugu bapfikiye hagati muri kuva bahana amashano buri munsi kuva bagirizanya amarozi uriko rara muri CNDD-FDD nta mukunzi ntibo ukunda igihugu nabone hagati yabo badakundana ntibo ukunda umundi muntu atari mu mugambwe wa CNDD-FDD hagati yabo nabo badakundana nkuko bivuze nabo nta rukundo bafise rero ntibakunda igihugu nabo atarukundo bafise hagati yabo kuko uriko raraba ukuntu bariko barahigana nkuko bivuze ati inzigo bafitani ni inzigo y'agacamutwe urabona ko bariko baricana umva hirya no hino ko bariko bararondeza abantu bose babona ko bakomeye muri CNDD-FDD nabo bahiga warabonye ko ubunyoni bamufunze bakaguma bamuhiga no mw'ibohero ubu hariho amakuru ariko aranugwanwa ko bagombye kumuhera n'ishano muri no minsi mw'ibohero ariko Imana igakinga warabonye mu gutwara umugambi ayo bamukoreye harimo n'abandi bategetsi bakomakwemeye nabone bo barara ntibuca nk'umushikiranganji wa mbere ndakugarika nawe arara ntibuca havuga ati izina n'iryo muntu ntugende ibindi avuga ati ndira ko buca yabaye ndira ko buca nyene arara ntibuca rero nabo harako bari kuco bapfa buryo butegetsi bafije ntebe urana ko Evariste Ndayishimiye yarahe karengo nubwo yavuze ko bamudendereje bamushize ku biti atashaka ariko urana ko yase kuyivaho baragerageje ukuntu bayimukura ariko nahita hamuryoheye nubwo bivuga yahavuye imuryohera ubu urana ko yayicaye kakanka kuyivaho rero babo bico bapfa ubunyonyezi bakora ntibahane
bapfa amafaranga bariko barakura mu bana b'abarundi bariko bagwa muri Kongo ntibayahane, bapfa n'ayandi mafaranga bariko barasohora hirya no hino, ugasanga ariko twabona kamwe, akandi rero kagaca gakubita urutoki ati muriko murya mwenyene mutaduhaye turicana. Rero abo bariko barakubita urutoki, abo bayariye nibo baca bagomba kubera imina kugira ntibazovuge ivyo bakoze, n'ahandi ho ntugende ikindi kintu bariko barazizanya, bobo bazizanya ubutunzi bw'igihugu bariko bariba kugira buribwe n'akagwi kamwe, nta kindi bariko barazira. Birakumva nyene nk'uko bivuze umutegetsi Perezida Ndayishimiye, perezida w'igihugu cacu c'Uburundi aravuga ati kubona nagiye ku butegetsi barangobeye, ati iyo babanza kumbaza imbere y'igihe ati sinari kwemera ko nja ku perezida, ati nasanze nagize uruhombo rutagira uko rungana, ubu yaba nibereye inyuma y'isuka, avuga ati mba n'umuntu akomeye cane. Mbega none twovuga ko kubona igihugu cugarijwe n'umwijima w'ubukene butagira uko bungana, ibitoro vyarabuze, abana imodoka zisigaye zabaye umuzi w'ibuye, kuduga mu ntara zitandukanye itike ryabaye ndanse, amatara yarabuze, amazi mu makaritsiye nta mazi ahari. Ivyo vyose vyotumwa nuko ariko akora ibintu atiyumvamwo, yabikora kubera atari umuhamagaro we, atari impano yiwe, bamugobeye bakamushirako ku nguvu. Niyo mpamvu ivyo vyose vyagiye biba mu gihugu tuvyibaze. Nibaza ko uko yabivuze ngira mu bantu bakurikirana amadisikuru yiwe, urazi ko yavuga ati Uburundi twotera imbere tworoye ibifyera, tworoye imisiba, tworoye isazi, ati niho Uburundi buzotera imbere. Uwundi ati tuzotera imbere tuzoronka igitoro nitwagurisha amavoka, nitwagurisha ikawa, ati ahubwo abarundi mwijukire. Ariko ubu ho yaravuze ukuri ati jewe ndi ahantu ntashoboye, ndi mu bintu ntazi, ati abantu barangoye, ati iyo nigira kwiyororera, ati nkarima nkorora nkuko ariko arabivuga, ati wumva nteye imbere cane, ariko ubu nta kintu na kimwe mfise. Ariko ni kwa guhuma amaso amakungu, ni kwa kuhuma amaso abarundi bumve ko hari abandi bantu bamunaniza, nkuko abavuga ati bashizeho ntabishaka. Ariko nkuko abivuga nibaza iyo apfuma abona ko bitabishoboye, akabona aho igihugu kigeze nyene akamanika amaboko akavuga ati nyamara nubwo mwashize mu bintu ntashoboye, igihugu kitarashika aho kigeze ubu. Kuko urabona igihugu aho kigeze ahantu hateye ubwoba cane. Uravye abanyagihugu inzara bafise wumvirije hirya no hino, ukaraba naha mu gisagara ca Bujumbura honyene abantu bama bariko baragenda n'amaguru, umuntu atacibuka no kuja gutega avyutse atiyumvira gutega bisi, agasanga imiryango myinshi yaratanye kubera ukuntu bataja kurabana. Ugasanga umuntu akora mu Kirundo afise umuryango mu Makamba, bikanka ko aja kuwuraba, abantu bagahebana kubera ubukene bw'igitoro kandi biturutse ku bategetsi. Nibaza ko ivyo vyose yaba abibona, yaba avuga ati jewe nagiye mu bintu ntashoboye, aba yaramanitse amaboko. Rero nibaza ko ubu aho igihugu kigeze atoza kuvuga ko bamushize mu bintu adashoboye, abonye ko igihugu kigeze aho atemba, igihugu kigeze mu manga, caragiye mu manga kitazovamwo hamwe Imana itikoreye. Rero nibaza ko nyakubahwa perezida wacu Evariste Ndayishimiye yomanika amaboko hakiri kare akavuga ati yamara akaja nje kwiyororera, nkuko yabivuze ati mfise hari umuntu twavuganye korora isazi n'imisiba n'ibifyera, yigire muri uwo muhamagaro wiwe namba babona ari wo mwiza, areke gute igihugu mu manga, amanika amaboko hanyuma abishoboye bakibogora. Ariko ubona yo igihugu agasubira kuja kurima, igihugu akagisigarana abandi bantu, ubona ari kitamaze kumuryohera. Umuntu w'umukuru w'igihugu niwe yica agakiza, niwe ahagaze hejuru y'abandi. Ubona uyu munsi iyo akiva ku butegetsi ngo agiye korora ivyo yorora nyene canke kuja kurima, vyaba bikimukundira. Baravuga bati akaritse mu menyo y'imbwa bakuzayo ubuhiri. Ubona vyaba bikunda ko asiga ubutegetsi akaja kurima. Ubu ico atinya nuko yohava akurikirana, kuko igihugu hakigejeje kigeze aho umwasi ashaka, hari ibintu vyinshi yobatswe. Rero uwarikingira n'ubwo bavuga ko bamugobeye, ubu nahageze ko azovuga ati reka nanje nigobere ndakigumeho, kuko ivyo nobazwa vyoba vyinshi cane. Kuko uravye aho igihugu akigejeje ni ahantu hateye ubwoba cane. Kuva agiye ku butegetsi nta kintu na kimwe, atari abantu banyurujwe, atari itunga ry'igihugu ryasahuwe, atari abantu bishwe, atari abantu bangajwe, nta kindi kintu cakozwe. Ntiwovuga ngo hari ibarabara yakoze, ntiwovuga ngo hari ibitaro yubatse, nta mashuri yubatse, nta kintu na kimwe mu gihugu c'Uburundi cakozwe. Rero ubu azokora avuga ati reka nikingire, kuko nobazwa ibintu vyinshi. Abapfuye ku butegetsi ndahari, bobambazwa, abanyurujwe, abangajwe, eka ibintu vyose vyabaye mu gihugu nzobibazwa. Ubu rero azokora ibishoboka vyose kugira yikingire.
nubwo bavuga ko igihugu bakimushizemwo atagishaka ubu ntiyokivako kuko urazi ko baguma bakinyanamwo abategetsi nyene bumva bahana amarozi si ikindi kintu bariko barapfa nirya ntebe bose bagenda kuja kwicarako rero ubu nawe azonigana kugira yikingire kuko aho yagejeje igihugu arabona ko yakigejeje aho umwasi ashaka ubu ari ku butegetsi kugira ngo akingiye amafuti yamaze gukora ibintu byamaze kononekara ntari ku butegetsi kugira ngo igihugu akivyure agiteze imbere ivyo ntavyo agishoboye uyu munsi abarundi bokwizera ko ikizokurikira ari iki ni ukuguma nyene yafashe ubwo butegetsi nyene ata kintu kiriko kiratera imbere nta humure rihari yuko ejo buzoca ibintu bigahinduka akiri ku butegetsi ibintu bizogenda neza ko yavuye ku butegetsi nibaza ko abanyagihugu sinzi gutwara igihugu atahumure bo kwigira bagira kuko imyaka 20 iheze bari ku butegetsi ubona ko ata kintu na kimwe babakoreye rero nibaza ko batakibakorera muri imyaka 2 muri uno mwaka usigaye maze ko 2027 bari bazoba amatora y'umukuru w'igihugu ahubwo abanyagihugu ico bokora nibafatane mu nda nibabone ko igihugu ari cyawo bareke kugisiganira bavuga ati igihugu nitwe tukibogora kuko igihugu kibaho abanyagihugu igihugu kigizwe n'abanyagihugu abanyagihugu bariko baricwa abandi bakangazwa abandi bagafungwa abandi bakakorerwa ubufuni nabo nibaza ko bakwiye kurengera ibibatandukanya bakwiye kurengera imigambo barimo bakwiye kurengera intara bavamo bakwiye kurengera ubuzi bakora bagafatana mu nda igihugu bakakibogora bagakuraho uwo yavuze ko bamushizeho atabishaka bagakuraho iyo ntwaro ya CNDD-FDD hanyuma igihugu bakakibogora n'ahandi ho kuvuga ngo hari icyo bakwitega CNDD-FDD gitwaye igihugu nukuri biracyari kure nk'ukwezi yego iyo muko makwikira rero ni channel ya YouTube ariyo tubabwiye ko yitwa ICTV iriko bashikiriza kino kiganiro mu gihe turi kweza rero ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atukweza yego iyo muko makwikira rero ni channel ya YouTube ariyo tubabwiye ko yitwa ICTV iriko bashikiriza kino kiganiro mu gihe turi kweza rero ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atubwira ko rero iyo bamubaza kumubaza imbere y'igihe atari kwemera kuba perezida w'igihugu c'u Burundi nakaye yavuze ko Uburundi bugoye gutwara ati rero gutwara Burundi nibanga rikomeye cyane akavuga rero yuko atari kwemera ko aja gutwara igihugu yari kwemera akaja kwirimira amakuru se gusa rero turabwira ne havugwa hariya mu gisirikare kiri muri Kongo mu gihe abasirikare barungitswe ari mu gihugu ca Kongo kugira kugarukana umutekano bafasha abasirikare ba Kongo abenshi bakaba barapfuye baguye aho nyene muri Kongo n'abataguye ku ntambara bakomeretse bagatahukanwa ariko benshi muri bo ugasanga bapfuye mu nzira ahatandukanye mbega inkuru twumvise ko abasirikare bavuye muri Kongo bakaza kuvurirwa i Burundi bakaza n'ubwato bakahera mu mazi n'impanuka yabaye n'ibintu byateguwe n'abategetsi ibi bintu byo bivuga ko byinshi wumva byakize gute ivyo bintu biteye amakenga kuko uri kurumviriza amakuru dukura mu basirikare bari muri Kongo ubwato bucanduruka ubwamanze kuzima incuro zibiri zose n'ubwatsa barabona ko ubwato bugwaye ariko barahatira ko baragenda icyo urumva naco cari ikintu giteye ubwoba kandi ubwo bwato iyo vedete yatwara abasirikare 12 ariko itwara abasirikare barenga 15 n'imizigo yabo umva ivyo byose biratuma ubwo bwato hari impamvu baba bararengeje abasirikare kugira ntihagire amakuru bazotanga kuko barabona ko abasirikare bagiye kwivuza kandi bace bashika batanga amakuru mu gihugu cy'Uburundi bakabwira abandi uko bimeze ariko ayandi makuru dufise nuko n'abaje n'uwari yaje kubatora yakora mu iperereza rya gisirikare kandi yagirizwa amabi menshi cyane mu nyuruzwa ry'abanyagihugu n'abasirikare kandi we yari yambaye amajiri jire ariko abandi basirikare bose ntibari bambaye amajiri yabashitse mu hagati mu kiyaga ubwato buribira bose baragira ariko wewe amakuru dufise nuko yaba yararokotse bisigura ko ubwo butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwa CNDD-FDD aribwo bwaba bwarakinye iyo misiyo kugira habarungike iyo nkozi y'ikibizwi nka Pradoc aje kuzana abasirikare hanyuma mu iyo misiyo yo kububika mu ruzi kugira batazovuga ibyababaye kuko twari dufise amakuru ko hapfuye abasirikare benshi muri ico gihe baguye mu minembo ariko byose birashoboka ko iyo bari misiyo ya leta kugira bazimagize amatohoza n'ivyo nabo bagiye kwa muganga babahuhurire mu gahinga bitamenyekanye ibyo byose birashoboka ibyo birumvikana ko rero atarukundo rwa leta n'abasirikare
barungikwa hariya muri Congo ariko kugira ngo baronke rero inyungu zabo. Byumvikana ko rero ata basirikare rero bari muri Congo ku bushake bwabo canke ku rukundo rw'igihugu, ariko bagenda ku nyungu z'akagwi kamwe kamwe abategetsi barungikayo kugira ngo birire amafaranga yabo. Inkuru rero sizi gusa rero turaja kubabwira n'izindi zikurikira mu masaha ari imbere. Bwana Jean Pierre, nitwabatumire hanyuma muzosubire mutwitabe. Yego cane kandi ndagukengurukiye kandi ndakengurukiye n'abatwumviriza bose, baba bari ngaha mu gihugu c'u Burundi eka n'abari mu bihugu duhana imbibe, tutibagiye n'abari ku mugabane w'i Burayi. Urazi ko bama dukomeshwa bashobora tubwira ati mutubwire amakuru agezweho, mutubwire amakuru atosoye, kandi nanje nkaba ndabashimiye cane kuba bama bariko baradutera intege. Murakoze mwese rero mwadukurikiranye, namwe tubashimiye ko mwaduteze amatwi iyi chaîne yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Turashikiriza amakuru ariko aravugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi no mu ntara zitandukanye, twabwira n'ayavugwa mu makungu umwanya udukundi. Mugume hafi yacu rero turababwira n'ayandi ariko aravugwa, mugume hafi. Murakoze, mugira muba mwubahwe na gahwane.